Ndabaramukije bakunzi beza bene data mukurikira ikiganiro c'ubugingo bushasha. Yesu abarabe neza cane kandi abagirire neza. Uyu n'umunsi tugiye gusubira kuganira ku ijambo ry'Imana. Nama ndababwira nti ijambo ry'Imana n'ububasha, ijambo ry'Imana n'iciro twirabamwo tukabona uducafu turi ku bugingo bwacu bw'imbere mu mutima kurya umuntu araba mu cirore muhira. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma kijya gice ca mbere duhere ku rujya murongo wa 43 tuja kubandanya ngira gushika ku 47. Reka dusome guhera ku murongo wa 43. Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje Galilaya. Abona Filipo aramubarira ati nkurikira. Kandi Filipo yo iwabo ni Betsaida igisagara ciwabo wa Andrea na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubarira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. 46. Natanayeli aramubaza ati mbega Nazareti hova iciza? Filipo aramubwira ati nuze urabe. 47. Yesu abona Natanayeli aza kuriwe amuvuga ko atehe umwisirayeli vy'ukuri atari mu bugunge. Ndasubira mu uyu murongo wa 47. Yesu abona Natanayeli aza kuriwe amuvuga ko atehe umwisirayeli vy'ukuri atari mu bugunge. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana ni wewe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramwishura ati wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'igiti cy'umusukoni uzobona ibiruta ivyo. Yesu abahezagire cyane. Niyi nkuru y'uyu muntu yitwa Natanayeli yihuriye na Yesu. Haleluya. Ndashimira umugabo yitwa Filipo. Yahamagaye Natanayeli ati ingo nje kukwereka wa muntu duhora dusoma ba Mose bavuze uyu munsi twamubonye ni Kristo Yesu. Ngira ko ndakubaza mwene data uriko kurikira ikiganiro cyo mu bugingo cy'ubugingo bushasha. Umaze guhamagara bangahe ubazana kuraba Yesu. Ubazana ukabakura mu gisagara, ukabakura mu vyaha, ukabakura mu vyose ingo murabe umukiza. Haleluya. Yesu ashimwe. Filipo arabwira Natanayeli ati ngo tugende. Natanayeli aragira makega kuko i Nazareti cyari gisagara kibi cyane cy'ikinyavyaha. Ngo acaramubaza ati i Nazareti hova iciza? Ivyo vyiza uri kurambarira i Nazareti birabayo. Haraho bavuga bati mbega nakayo uhinduka birashoboka mu izina rya Yesu. I Nazareti haravuye iciza. Rero Natanayeli acaraza. Natanayeli agikura na Yesu gusa. Yesu aracaravuga atego kabisa. Nguyu umwisirayeli atari mu bugunge. Haleluya. Yesu nashimwe. Natanayeli aratwenga ati cyangwa aratangara ati wamenye yehe? We bampamagaye ngo nze kukuraba sinari bwakubone none uciye uvuga ngo umwisirayeli atari mu bugunge. Reka ndawusubiremo 40 ngo Yesu abona Natanayeli aza kuriwe amuvuga ko atahe umwisirayeli vy'ukuri atari mu bugunge. Jambo rikomeye ndari kwifurije mwene data. Natanayeli ati wamenye yehe? Yesu aramubwira ati igihe Filipo asubira muri ya sene vyumvikana ngo Yesu abona ibintu vyose. Niryo jambo ndakuzaniye mwene data. Sinzi ico ukora, sinzi aho wirigwa, sinzi ibikorwa ujejwe, urashobora kuba wemewe n'abantu gose ariko Yesu akaba kubona ukundi. Urashobora mu ijoro kuba wari mu bintu bitari vyiza, urashobora mu gitondo kuba wakoze ikintu kitari ciza. Hari abantu baba mu ngo bagatunga n'abana batarababo bagatraumatiza abakozi nagomba ndakubwira ngo sene yose imbere ya Yesu Imana irabibona nta na kimwe itabona. Natanayeli aratangara cyane. Yesu acamubwira ati Natanayeli Yesu acaramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'igiti munsi y'umusukoni nakubonye. Nshuti yanje aho wicaye namba ari mu modoka n'uyo muntu muri kumwe
icyo muri ko murakorana Yesu yababonye. Inshuti yanje, aho uryamye sinzi ko ari mu ihoteli uri kumwe n'umugabo w'abandi canke n'umugore w'abandi, Yesu yakubonye. Mukozi w'Imana uyikorera mu buryarya canke mu kuri, Yesu yabibonye kuri mu bugunge, avuga ngo nguyu Mwisirayeli atari mu bugunge. Vyumvikana ko hari Abisirayeli bagenda no bugunge. Imana iratuzi, Imana iratubona. Niki cyo tuma wumva wo kwihisha abantu? Ndakuza niganukira ivuga ngo aho wicaye, aho uhagaze, aho uryamye, igikorwa cyose uri kurakora, ivyo abantu bakubona bakagushima, ivyo babona umenga ni vyiza cyane, Yesu wewe abona version nziza, abona ibijya biri vyo vya vrai, apana ivyo abantu bashobora kwihenda. Yesu aguha umugisha. Natanayeli aratangara, aravuga ati kwera uri umwana w'Imana. Yesu acamuga ati wijejwe nuko ndakubwiye ivyo wawe aho waruri, ati ni wizera uzobona n'ibiruta ivyo. Nshuti yanje, Yesu agushoboze kugenda uko Imana igomba, ngo Umwisirayeli atari mu bugunge. Mbega wewe mu mutima wawe nta bugunge buriyo? Ubugunge buri uburyo bwinshi, amanyanga y'uburyo bwinshi, aho uri mu rudandazwa rwawe, aho uri mu bikorwa vyawe. Ndazi niwe wobimenya. Aha ndiko ndavuga gutya, wewe uce wagura, uce ufata cyarugangamisha, ujane mu mutima, urabe ibiko gukora, urabe ivyo uvuga, urabe aho ugendera, urabe imigambi yawe, umenye ngo Yesu ikintu cose arakibona. Yabonye Natanayeli musi y'igiti cy'umusukoni, aramubona. Natanayeli atamubonye. Yesu adufashe cyane. Iyo dusomye Zaburi 32 ujya murongo wa 2 havuga ngo hahiga umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya, umutima mwiwe ntube mu bugunge. Haleluya. Hahiga umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya. Ico umuntu akora uhoraho arakimuharura ko. Yesu atugirira imbabazi. Hahirwa. Simvuze ngo hahigwa abatunzi, simvuze ngo hahigwa abakene, simvuga ngo hahigwa ava mu miryango myiza, simvuze ngo hahigwa bavuka mu nda y'ingoma, simvuze ngo hahigwa abavuka mu nzu z'abakozi b'Imana. Oya, ivyo wobikora ariko ukagenda no bugunge. Hahigwa umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya, umutima we ntube mu bugunge. Bimeze bite nshuti yanje? Turi mu gihe ubutumwa bwo kwihana abantu batabukunda, bavuga bati ujya nta kindi aza kutubwira ibyaha, aza kutubwira guhinduka, nta kindi. Niyo message Yesu yadusigiye. Yavuze ngo tugenda tubwire vyaremwe vyose, tubabwire kwitondera ivy'ubwami, tubabwire kwitondera ivyatugeze. None no babwira iki kindi? Nta kindi kiri ku mutima. Mvuga ngo hahirwa umuntu uhora hadaharura kukugabitanya, kandi umutima we utari mu bugunge. Ni wikontorore, ni wirabe. Natanayeli ntiyarazi ko Yesu amuzi, kandi wowe ubwawe wishikane uti Mana ngirira imbabazi. Mwami Yesu, ndagomba kukwakira. Umutima wanje wari mu bugunge, kuko umuntu niwe yiyizi, umuntu niwe yimenya, nta wundi yo kumenya. Umunsi umwe hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 uriya murongo wa 1 kuri 29 tuhasoma rya jambo ry'umusamariyakazi. Umusamariyakazi yagiye kuvoma. Yari umuntu afise ikibazo cyo gutwara abagabo babandi, ngo yaje kuvoma saa sita kugira ntahure nabo ngo bamukubite. Acahura na Yesu asanga Yesu kwiri, Yesu acamuga ati mpese utwo kunywa, ngo acamuga ati wori umuyuda no guhagute amazi, kuko icyago cyo kunena na cariho cy'amacakubiri. Yesu amubwira ati iyo umenye ugusavye amazi, nawe ari kumusaba akaguha ku mazi y'ubugingo. Wa mugore ati mpa rero kugira sinzogaruke kuvoma. Ngo acamubwira ati kandi wewe ufise abagabo 5, nuwo muri kumwe sigwawe. Uyo mugore ntiyarazi ko uyo muntu kumbura abanyagisagara bari babizi, ariko uwo muyuda asanze kwiriba biramutangaza bati none wewe urinde ushobora kumenya ivyo nakoze. Nshuti ya Yesu, mwene data, Yesu arazi ivyo wakoze vyose. Hari abantu baza mu gikorwa c'Imana bagahera kuri fondation mbi, bagahera ahantu vya bindi vyo munsi bakoze batabanje kubitunganya. Genda ubanze urepare, genda ubanze utunganye bijya bintu bipfuye nk'ivyo umusamariyakazi.
aca mubaza ati none umenye gute? None ni wewe Mesiya? Ko batubwiye ko Mesiya azoza. Ambwira ati niwe muri ko muravugana. Murazi icyo umugore yakoze? Yaciye yiruka mu gisagara agenda guhamagara abantu ateheye yemwe nimuze mwumvirize umuntu ariko ambwira ivyo nakoze vyose. Baca barashwa badukerega yaravuze ubutumwa. Yesu adukize, amaze kudukiza natwe dukiza abandi. Iganuke ndagufitiye niri kubwira ngo Yesu arazi ibikorwa vyawe, arazi ikintu cyose uri kurakora, arazi kuri gukora byiza. Umusamariya kazi yaratangaye, ibi pagani byari muri we uwo munsi yagiye abikize kuko yabwiwe ivyo yagiye aracamo vy'ubusambanyi kandi yagivuyeho akijijwe. Weho bite uhava mbwira uti genda korera Imana, ni wirabe urabe ko ata bintu bitari byiza uri kurakora. Yesu arabizi. Natanayeli yabwiwe ibyiza, umusamariya kaza abwirwa ivyaha ariko acara biheba. Iciza gikomeye yaciye abikira. Erega nawe ntihararenga Yesu yogukiza. Ndagomba kugusengera. Natanayeli aramenya ngo Imana iranzi ko ndi umwisirayeli atagira ubugunge. Umusamariya kaza arabimenya ati ndabwiwe ivyaha nakoze. Yesu amwisha ati igihe wari munsi y'igiti nakubonye. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana yacu tuzi, ndashima Imana tubona mu gitondo, ikatubona saa sita, ikatubona mu ijoro, ikatubona mu gicugu, ikatubona turi muri ya miryango yacu dukunda, ikabona ingene twifata tuvuga ngo turi mu bwoko bw'iwacu. Imana dutabare. Yesu abagire neza abakunzi bacu. Iki kiganiro cy'ubugingo bushasha turiko tugoberera abantu guhinduka. Umenye ngo Yesu arakuzi. Niyabo muri kumwe batakuzi, Yesu arakuzi. Urifuza ko Yesu akubwira ukuri? Ja mu cyumba cy'umutima wawe. Natanayeli ijambo riramubwira ngo nta bugunga afise. Iriya Zaburi ya 32 ryo murongo wa 2 ngo hahirwa umuntu uhora hadaharura kukugabitanya, umutima we ntube mu bugunge. Ndakwifurije kudaharurwa kukugabitanya. Yesu aguhezagire mugenzi. Mana Yesu turagushimiye data wa twese uri mu ijuru. Hezagire umuntu yumvise iri jambo. Birashoboka ko amaze igihe kinini mu vyaha kandi ntiyarazi ko abantu babizi, ariko wewe aho yicaye urahazi, aho ahagaze urahazi. Ndamusengeye ngo uyu munsi ahinduke abo umuntu mwiza, agenda n'ijwi rivuga ngo ndahiriwe kuko uhora atamparura kukugabitanya, umutima wanje utari mu bugunge. Urakoze ko atawo vyishoboza atakwakiriye, niyakwakira uramushoboza ingene bigendamwo neza. Ishimwe n'icubahiro habwe we mu izina rya Yesu. Amen. Uhora habaho umugisha.